birababaje cyane ibyo twaraye tubonye aho umuntu agenda muri banki agakurayo miliyoni 10 Kanzubire ndabaramutse nshuti banywanyi bacu teka umunezero nibyo tubipfuriza kuri mwese muhejeje gukurikirana ibiganiro n'amakuru kuri imbonesha kure yanyu ari nayo yacu ya Burundi News TV. Kuri ubu ngubu rero reka ndagoye ikaze mu makuru n'ibiganiro tuba tubashitsa ko misi yose wowe uriko uratwumviriza uherereye ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye mu karere k'ibiyaga binini. Reka nanone ndagoye ikaze nshuti munywanyi wacu kuri uriko wumviriza ibiganiro vyacu uri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero ibintu birahejeje gukomera cane, ni amakuru avugwa mu butegetsi, amakuru avugwa mu gisata ca politiki, umutekano n'agateka ka zina muntu uyakurikira ngaha kuri Burundi News TV atosoye kandi yagushitseko ku gihe. Ni nyuma yuko turi kw'igenekerezo rya 28 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2023, tukaba tugarutse ngo tubashitseko amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Reka nsubire ndagukengurukire nshuti munywanyi kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone, ku batarabikora aka niko karyo ndagusaba muri munsi y'iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, uraca urabona ari akazogera nawe nyine upyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ko misi yose ido nido. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni amakuru avugwa ku rupfu ruteye ubwoba cane abarundi kuri ubu ngubu amosozi ariko arakoroka mu baryango batandukanye ba Dieudonné Murengerantwari uwahora ari arongoye ibanki nkuru y'igihugu BRB. Kuri ubu ngubu rero ibintu birahejeje gukomera cane, ayo makuru turayumviriza muri aya turiko turabashitsako mu buryo bw'idonido. Ni nyuma yuko uyu Dieudonné Murengerantwari yapfunzwe yagirizwa ivyaha bitandukanye, navyo turaza kubigaruka ko tubabwire ukuri kubijanye n'iri pfungwa ryiwe, nanone tubabwire imvo zoba zotumye agandagurwa. Kuri ubu ngubu rero nubwo bamwe ariko baravuga ko yoba ari isanganya ariko ntibisiguritse kuko biragaragara cane ko yoba yagandaguwe. Ibintu birahejeje gukomera cane, turabigaruka ko vyose ninde yaba yabigizemwo uruhara. Murazi ko kuri ubu ngubu abakozi ba General Guillaume Bunyoni bose bariko baragandagurwa ku mvo z'uko bariko bateguye gutembagaza nyen'icubahiro no kumugandagura. Kuri ubu ngubu rero bikaba bivugwa ko izi zose turibuze kuzigarukako, izi ngingo zikomakomeye zibonekeje muri aya makuru. Uyu nguyu Ildefonse nawe yoba afise uruhara kuko bivugwa ko ari we agendanira, nanone ari we ajejwe ibi vyo gufata aba bantu nk'uko vyibonekeje ko ari we yajanye Dieudonné Murengerantwari amukura mu rugo iwiwe. Reka tubigarukeko vyose ido nido. Ikaze muri ibiganiro n'amakuru yacu tuba tubashitsa ko tuyanyujije kuri iyi mbonesha kure imwe rudende ya Burundi News TV. Reka ndagukengurukire cane nshuti munywanyi kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone, ku batarabikora aka niko karyo ndagusaba umunuke munsi y'iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, uraca urabona ari akazogera nawe nyene upyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ko misi yose ido nido. Dieudonné Murengerantwari yahagaritswe kw'igenekerezo ry'indwi Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2023, zari saa 9 nk'uko bivugwa na bamwe ubegereye. Iyo dosiye yafashwe n'abakozi b'iperereza baca bamutwara ku biro bikuru vy'iperereza. Mu bafashe Murengerantwari Dieudonné harimwo umukuru w'iperereza ku rwego rw'igihugu General Major Ildefonse Habarurema. Biranavurwa cane ko ari we afise uruhara mu bijanye no kuba
uyu Dieudonné Murengerantwari yagandaguye, ariko nanone turaza kubigaruka ko vyose mu buryo burambuye. Kimwe mu vyatangaje abantu nuko uwo muyobozi mukuru wa BRB yafashwe yambaye ikabutura, bisigura ko bamukuye muhira iwe gihutihuti bamutwara ku cicaro gikuru ca BRB. Bamaze gushika aho ku cicaro gikuru ca BRB barinjiye mu biro kwa Murengerantwari n'ahandi hatandukanye, baratanguye mu kuhasaka. Barangije baciye bamwaka imfunguzo zose barazijana nk'uko twabirungikiye tubibwirwa na bamwe mu baryango biwe batari bafise uburenganzira bwo kuba bokinjira mu matungo y'uyu Dieudonné Murengerantwari. Uyu muhisi rero birakomeye cane nk'uko turiko turavyumviriza. Tumenyeshe kandi ko uwo muyobozi mukuru wa BRB yari afise urugendo rw'akazi rwari kumushikana mu gihugu ca Maroc. Abahinga mu vyerekeranye na politiki bavuga ko uyu ari intumwa ya Generale Alain Guillaume Bunyoni. Hari ubufasha yari buronke ngaho mu gihugu ca Maroc akabuhabwa nubwo bajishaga ko bazogenda mu rugendo rw'akazi, ariko nanone ikavurwa na bamwe mu begereye ubutegetsi ko n'akazi iyo gahunda yari irimwo, ariko n'iya General Guillaume Bunyoni ikaba yari irimwo. Murengerantwari rero yafashwe ariko yitegurira kuja muri urwo rugendo rwibonekeje, ariko ajanamwo n'abandi bashika ku 8 twavuga nk'icegera ca mbere ciwe n'abandi bakora mu bushikiranganji bw'ikigega ca leta. Rero abandi 7 nibo buriye indege bo nyene baragenda muri Maroc. Bivugwa ko General Guillaume Bunyoni yabatumye mu makuru akomeye cane yaje kudushikira. Bivurwa ko General Guillaume Bunyoni yasabaga ko igihugu c'u Burundi ubugenzacyaha bwo mutezurira akaburanishwa arekuwe canke akaburanishwa yidegemvye. None uwo mukuru wa BRB apfunzwe tumaze kumenya nuko hari amanyanga akorwa muri BRB yo gusohora amafaranga mvamakungu. Ayo ni amadolari, bikavurwa ko ayo mafaranga asohoka mu mwanya kandi agasohoka mu manyanga ateye ubwoba cane. Havurwa kandi ko hari akarwi k'abantu abategetsi bakomeye cane bama bahabwa ayo madevize. Muri ayo madovize yama asohoka mu manyanga, turamaze kumenya ko n'ishirahamwe Prestige rigisibije mu gusohora ayo madevize, kandi aha nta muntu n'umwe bigaragara ko asinyira ayo mafaranga aba agiye muri ico kintu bita Prestige. Ni inkuru tuzobategurira neza ijanywe nuko iryo shirahamwe ririko rirakora ku bijanye no kunyereza amafaranga y'igihugu kandi abanyagihugu bafise inzara. Tubibashikirije bivurwa ko kubera uko kuntu amafaranga asohoka mu manyanga, ubutunzi bwa BRB Banki Nkuru y'Igihugu bugeze aho umwansi ashaka. Abakurikira runo rubuga iyi mboneshakure twabashikirije muribuka tubashitsa ko aho ibintu vyari bigeze nyuma yuko hayibonekeje amanyanga yaranze isorwa ry'imiliyoni zishika kuri 20 z'amadolari mu mwaka uheze. Amafaranga twagumye dukoma induru ko yasohotse mu manyanga. Ikindi catumye Murengerantwari afatwa ni amanyanga adasanzwe yaranze igurishwa ry'isima. Banki ya BRB iheruka kugurisha isima. Iyi sima yaranzwemwo amanyanga menshi cane kuva igitangura kugurwa no kugera igiti. Mu nyuma BRB gitangaza ko ishaka kuyigurisha ku igenekerezo rya 14 Nyakanga mwaka w'2023. Mu ncamake BRB isanzwe iriko yubakisha kontwari y'inzahabu gusa nk'uko bivugwa na bamwe mu bahakora. Isanzwe iriko yubakisha kontwari y'inzahabu. BRB ifitaniye nanone amasezerano n'ishirahamwe ririko ryubaka ko BRB ariyo izohora yigurira ibikoresho vyo kubaka. BRB rero yari yaguze isima. Iryo tangazo mubona cari igipapuro c'igikanganyoni co guhuma amaso abantu.
kuko nta higanwa ryigeze rinaba na gato. Bari bateguye amanyanga baciye babesha ko isoko ryatsindiye umwe mu bahanuzi. Sekereteri muri BRB yitwa Munezero Dieudonné baca bavuga ko yaguzemwo imifuka 500. Amatohoza yacu yemeza ko uwo musekereteri Munezero Dieudonné yabaye nk'igikoresho kuko amafaranga yatanzwe n'abo bategetsi ba BRB babeshe ko yaguzwe kumbe bagiye kuyita. Kuri ubu ngubu rero kuko yari yamaze guta igihe perimi, nanone baca berekana amafaranga arenga miliyoni zishika kuri 22 y'u Burundi ngo niyo iyo mifuka yaguzwe, kandi bivugwa ko iyo isima bayitaye aho yari yarangije agaciro kayo. Twabwiye amakuru akomeye cyane aje kudushikira avuga kuri Dieudonné Murengerantwari. Nanone reka tuyagaruke ko yose uko yokabaye mu buryo bw'idonidi. Abanywanyi bacu kuri mwese mwumviriza ibiganiro vyacu kuri ubu ngubu rero, iki gitondo yibonekeje inkuru y'incamugongo ku banyagihugu no ku baryango ba Dieudonné Murengerantwari wahora arongoye ibanki nkuru y'igihugu. Kuri ubu ngubu rero ni amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira, aho yibonekeje ko ikiziga ciwe catowe ku ibohero rya Gitega. Hakavuga ko amakuru ava mu begereye amatohoza vyoba vyatewe n'umujenerale akomeye cyane Ildefonse, ari nawe bivuga ko yari yamukuye aha nyene aho yari arongoye ku ibanki nkuru y'igihugu, agaca arajanwa mu ibohero ku mvo z'uko bari babandanije ngo mu gukora amatohoza ku vyerekeranye n'idosiye yari yageretswe. Kuri ubu ngubu rero ibintu birahejeje gukomera cyane ku bw'abamenyeshamakuru n'abandi batandukanye twaganiriye ku bijanye n'uru rupfu ruteye ubwoba cyane. Bavuze ko Dieudonné Murengerantwari nabo batazi uburyo yoba yishwemo. Ni nyuma y'uko ikiziga ciwe coba catowe ku ibohero rya Gitega, ariko nanone amakuru ava mu begereye ubutegetsi avuga ko ivyo vyose biriko biragerezwa bamwe mu bategetsi b'ibihangange bakomakomeye ko ari bo bafise uruhara mu bijanye n'iyi dosiye yibonekeje. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abandi batandukanye bivugwa ko ibi vyoba ari ububeshi, kuko hari undi munyororo nawe yapfiriye ku ibohero, bikavuga ko ari we rero yoba yibonekeje ku isanamu borungikiye Burundi News TV. Ariko nanone abavuga rumwe n'ubutegetsi ivyo nivyo bashikiriza. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakavuga ko Dieudonné Murengerantwari yagandaguwe kumva z'uko akorana na General Guillaume Bunyoni hamwe n'abandi bahejeje kuburwa irengero, kumva z'uko bayaza cane n'umushikiranganje wahoze ari umushikiranganje General Guillaume Bunyoni. Kuri ubu ngubu rero ibintu birahejeje gukomera cane. Iyi dosiye ya Bunyoni yejeje gutuma abantu benshi batabwa mu mvuto ku mvo z'uko yakoze icibi. Kuri ubu ngubu rero bikaba biriko biragaruka abaryango biwe n'abanyagihugu muri rusange. Abamenyeshamakuru bacu bariko barabandanya mu gukora amatohoza niba iki kiziga cobonetse i Gitega coba ari icya Dieudonné Murengerantwari, ariko nanone bamwe babihamije bavuga ko ari we nyene, abandi bavuga ko yoba ari undi munyororo yaguye kuri iri bohero. Nta makuru dufise ku bijanye n'uko iki kiziga cibonekeje kuri iri bohero coba ari ica Dieudonné Murengerantwari, amakuru abihamye kandi y'ukuri atayo dufise. Ariko nanone bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi niko bahamye. Turiko turabandanya mu gukora amatohoza ku vyerekeranye n'iyi